Mwiriwe cyangwa mwaramutse aho musanze muherereye. Ku izina nitwa Hakizimana Kalebe, nkaba nkora mu Ngagara quartier ya kane afasi ya posta kuri passage oblige. Kuri passage oblige abantu benshi ngira murahazi kandi benshi muramenyereye. Ibyo dusanzwe dukoraho rero si bindi, ni dukora ibitumbura, isambusa, icapati n'amakawukawu, tugakora na Rolex. Benshi murabizi uko tubagirira neza. Tubikora turafite special yacu dukoresha. Icapati dukora z'ubwoko bubiri, dukora iz'amazi, tugakora n'izindi dusuguma zitwa tabakambiri. Iratabakambiri mu kwibaza ni iki, ariko ni icapati nyene imeze neza kandi inaryoshe, bien iryoshe kabisa. Umvise iryoshe, umve kwiryoshe. Dukora ibintu byinshi, ushaka n'ifungurwa y'ipirawo yose turakugirira, ntacyo bitwaye. Gusa bisaba nyene udukonfirme nyene kuza. Ivyo vyose twabariye dukora, tubikora mu ifarini ya zamu, niyo dukora mu ivyo bintu vyose. Yo specialite yacu twabariye ni yari icapati. Iyo capati yitwa tabakambiri, yo ni special kabisa. Umuntu amaze kuyigya arayizi nyene, arayizi kuko bazigura ku bwinshi kandi benshi barazicingira, ni nayo ziraryoshe kabisa. Ni capati twisangije twebwe twenyene kabisa, si benshi bayizi atari twebwe. Ni capati bizinze nk'ingata, ibimeze nk'ingata kabisa. Uyiriye kabisa ubugire bijya byo kumatanura. Si za zindi capati ujya kwega zigakweguka nka zijya za handi. Iyo nyene umenyere, iyo nyene usanga ukweguka ukamenga imeze nk'umushipi, ariko yo uyiriye kweri ebana n'umubebe arayijya ko iroroshe neza, imeze neza kabisa ebana. Iyo ni special yacu. Izo sambusa nazo tubabarira zozo kabisa ebana. Benshi barazishingira intaye nabo nyene ebana, bakiriya barazizi kandi ndabizi neza ko bazizi kandi bazikunda kuko ziraryoshe. Ni sambusa dukaranga neza kandi usanga yumuse n'amavuta barimo indani. Ni sambusa imeze bien, uyiriye na bitunguru byinshi dushiramo. Apana bijya by'abantu usanga ibitunguru ari uku, ukagura isambusa ukazimba ugasanga uyiguze menshi, ugasanga ibitunguru ari uku ebana. Twebwe isambusa yacu ni sambusa uriye, apana vya bindi byo kuvuga ngo uratinya amavuta yo kujojotera ko bigasaba kufata serviette ugafatisha ishashe kugira iki niki. Oya, yo kabisa ni sambusa usemura ko neza uku ukumva kuriye agasambusa kameze neza kandi kumuse. Ego tukaba ito dusambusa twacu inyama nizo nyinshi kuruta ibitunguru. Mucya muvyumva difference ayibiri. Iyo difference mucya mumva iri nibindi, kuko ibindi usanga ibitunguru ari byo biruta inyama. Twebwe inyama ziruta ibitunguru. Turafise nibindi ivyo bitumbura. Sasa ivyo bitumbura navyo bimeze neza. Twebwe dushiramo amagi, tukongera tugashiramo amata. Umaze kukigara kizi kuko sivyo imbeshera ukirira aho nyene, kandi ukagenda utubwiye ko ivyo twavuze ko atari ivyo, kuko kiraryoshe. N'isukari bikwiye kabisa. Turagirana makawukawu y'abana. Rero turazi ko abana benshi basanzwe bazikunda kawukawu. Abana benshi basanzwe muzikunda, turabizi. Nazo nyene zimeze neza, ni kawukawu ifunzwe neza. Mu Giswahili bazita mzigo wa kuni kubacumva. Kuri ivyo byose twababariye. Kubifuza kurangura nimwitinye, murashobora kuturondera kuri izi nimero nyene 71 141 475, cyangwa mukaturondera kuri 71 61 11 60. Zose ni nimero zacu, mushobora kuturondera ku mwanya wese mukaturonka. Nabifuza nyene kuza gushika nyene kuraba kaze, ni kuri posta mu Ngagara quartier 4
kuri passage oblige cyangwa ukabaza kwa Bule aho nyene kuko barahazi benshi. Kaze kabisa, ibintu bimeze neza ndabasubiriyemo ni neza.